unyumvirize ukuruhutira amatwi yawe ashize nk'ay'agakwavu wabyumvise yuko twe twari abanyeshuri kandi yadutereye inda rimwe urako jewe uno musi naza mbona ndagiye hariya uravyumva jewe yuko yadutereye inda rimwe hama baca bamufunga urabizi umuntu ateye inda umuntu akiri umunyeshuri ategerezwa gufunga baramucira imyaka sawa bateza kumufunga hama rero uti bigende gute kutambaza ndiko ndakumva ndakwizeye ndafise umupolisi kuzinanye sivyo namutelefone ndamubwira ko neza vyose bimeze kirya kigabo kigende kibanze kiwurye kiwumviriza umunyororo hewe hama kagahungu nako karekuza umutwe nk'imeza akagabo kandi none nakubwiye ko ndiko ndatogosha Nyaruka muhamagare. Nyaruka ningoga. Witwando wayo Abel. Yego nije. Okay, twashumukeneye rero duhe ibikuranga turare. Boni nkene abandi muri bandi. Jahandi muri wandi. Duhe ibikuranga turare. Abakaranga muri bandi ndabahirike. Turabajejwe umutekano. Ndavyemezwa niki. Soma ngaha. Niwe ngiye kumvuka suje nakunze kigiye. Duhe ibikuranga. Jesi na nahorino namahora hanze ariko jizi ngora nahuye nazo mu rugo. Ni amanyanga wasize koze ntayo. Kuva mbaho nta kintu cy'amanyanga na kimwe ndako. No nyene. Mushira imbere tugende. Jimbe. Nje heyi. Nyaruka. Yavuze utungana. Bazi reka basi nambari panta. Ntabyo kwambara. Tugende. Yavuze utungana. Nagenda kabo. Nyaruka mugabo. Nta kintu cy'amanyanga yagiye. nibatamba Nyaruka. Ziko bavuga nibiki? Nyarukuru turaguce. Gata basi kumvikane basi. Kumvikane basi genda bico. Kumvikane basi genda kwenda bagafana ngo ntimunjano kumuzogaruke hanye. Ninde yakubwiye ko tugira iturire? Urikurazana iby'ibiturire ngaho. Urikurongereza dosi. Ibyo wagize ntabyuze. Cha tugende ntabyo kumvikana ngaho. Ntana kimenzi. Wagirizwa ko wateye abakobwa babiri inda kandi ari abanyeshure ucurabaheba. Urabatesha n'amashuri. Jewe Wewe. ninde ari karankorera iyo ntibishuje kuva nabaho n'ibintu byo gutera inda ntavyonze.
witwa Nduwayo Abeli hari undi mwitirana niko niyitwa je ndibaza ntitwakwenze ko nakaranga muntu nijya nyene niko nitwa mugo je nibaza ko ari nabandi bitwa gutyo bitwa Nduwayo Abeli n'amazina ya so na nyoko bose muvukana canke nabo musangiye so na nyoko canke ni hama kubihakana none ninde yabikoze wundi twe turavye umwidondoro wawe turabona ko ari wewe Nduwayo Abeli mutama je munyagirizi je naho sinaho rino nahora no mu rugendo uragirizwa ko wateye abakobwa babiri b'abanyeshuri nda hamucura baheba urabatesha n'ishuri ico cyaho uraza amategeko agihana uko angana jewe nyene wewe no gutera inda ntavyo nzi kuva mbaho je ntavyo nzi ibyo abantu bose niko muvuga niko musigura mugabo nibagushira indani ndazi ni wavyiyumvira uzoza kubidusigurira neza mutani mureke ntaye mutaje navuye ku rugendo ejo nzi kuruhuka nuko none wewe uri suguru ya komine uri iki muri ivyo kugenda utera abakobwa b'abandi nda kandi hariho benshi bavuga ko hariho nabandi bataramenyekana mugabo bajya nababashije kuboneka nyakubahwa je nibaza ko atari je wari undi muntu ivyo wawe nibagushira indani ivyo wawe tuzobimenya Tangaza Yesu mwami yakoze Shabuga kweli hatari kabisa jewe je muri rugo Romasani bisanga.com Ukaye je kweli wapi kweli je ibintu bindandambiriye byo ngaha kweli Twaze turi kumwe nasaka baka sinkimubona ngo ni muyomba nawe sinkimubona ariko kayemwe abantu ngo bavuye hanze ni bisanga bahura navyo Nono kweli wombwira ko yoba yagiye he muyomba ukwe no masaga probleme zingorana anje ngahirungurira nyica nyene asanga ibisanga nyene biriko birantera sa ibiri biki kayemwe ibiri biki no bakubwiye ko muri studio Band Boy bakubwiye ko muri studio Wasafi bakubwiye ko muri studio yitwa gute oya basha mugere kukinisha kandi mbona ndababikira umve ngubwi fasha tumuka manze mvuge mure wa manze mvuge none manze mvuge none erega jewe nkubu yavuga ngahandi umwe n'ukuri ndahwera ndahwera muze mundabira hande bora ko nuzuye amaze kwita ikofe ry'inkono amaze kwita ikofe ry'inkono cyari inyamanza inyamanza niyo je ikofe gikanambiri uzofuta gibagiye none ibiri bikiro birishingwa mu nzira kwimbazaho none manze mubwije mushaka kwanza bakubwa kwa matuneza ari se muri comedy utanyumbisha ngo kare neza icyo twahumviriza cyangwa muri ko murakinisha tugukira byaheze ubu unye nta mwagitwenga ubu turi mu tumeze nk'abaninja njewe sinzi icyo mumuha jewe umva uko urumva wewe canke ni wumva bakubwira nzi ko muri vyo bibabi manga ashinze nk'ayagakwabo mviriza uriko uravyumva neza mbwira none je ndiko navyumviriza ivyo muvuga byose je ndiko navyumviriza harure 1 2 3 warenze kuri kuharura kenshi 3 kose warenze kuri ko uharura kenshi warenze ibarabara kubera sawa kubera urashobora gutuma nta yarara dukeneye ngaha sindi yaraje mwama emeje sindi yaraje kwa nyonyo usumbwa naryo sawa kura rero imicafu ngaha iwawe none ibintu biki je sivaga jewe umviriza nyokorome uraziyari yamya gute uraziyari jeje gihagenda sana ushaka kumusangayo nivyo mva ushaka
none yagiye he canke ushaka kugenda kuneza none yagiye he yagiye he ari mu mpinga arafunzwe ubu ntavyo kwanikira amenyo sawa uragenda kuneza canke umusangeyo sawa ibintu ni bibiri mweko muri polisi none turi polisi ubwo rero ugira ubone ko icubona kiranga umupolisi turimwo niki hari tele tubonana hari nko tubonana nuko munyine kandi iki kandi bwamuze muyomba icerekana ko sawa ari mu gasho sawa ije mushaka rero ndagusubiremo banda ije mushaka ndaguhe intango kimwe banda ije cyose mushaka ari munyarutse kandi je ndavyumvise nyokorome afunzwe yagirizwa inda zacu yego sawa yaduteye inda sawa uraretse kumubona bamuciriye imyaka 30 icari ndakubwira niho wokumva neza uriko urampangana hama umviriza nawe ikintu tugukorera uramusangayo hama icambere tuvuga ko wadufashe ku nguvu kandi twibungenze sawa je nafashe ku nguvu umviriza hama nafashe ku nguvu jewe umviriza oyo bani arafunzwe nani sinafashe ku nguvu rero tutumvise n'iki subiramo je wowe kubera ko rero wahora utumesubira ukadukoropera iki urashaka kugucira imyaka 25 hama ico cyaha kindi kizoba kigiye ko waduteye inda ko wadufashe ku nguvu kandi twibungenze bazokongera ko iyindi myaka 10 35 sawa urasohoka ntusohoka no Sirahugiye. Ukwiye kungurira nagenda. Ewa turi inzu zema inzu. Nani charenga.